Sali muraho murameze neza muri impore muri amahoro karibu kandi kuri YouTube channel yacu ya Magagi Burundi. Uno munsi twashimye kubatembereza kuri wa musozi Magagi ari nawo twitiriye iyi YouTube channel yacu. Ego uno munsi nkuko mubibona urugendo rwatanguye turiko turagenda murabona twariko turagenda tuyaga tuvugana ku bintu by'umubirizi n'iki nk'abajene. Uyu muriko murabona ni umwe mu bakorera kuri ino channel yacu w'umukomediyo. Nkuko mubibona twari batatu, yari jewe nije nari mfise kamera hamwe n'aba bandi harimo manager uyu wisengere ya John. Ndabona tweko turaca ngaha mu mihana, sinzi yuko mubona mu giteranya amatara yaradushikiriye, ubu turacana ni sawa. Ega turageze mw'ibarabara turiko turamanuka tuja Magagi. Ego twagiye naho nyene dutera inkuru nk'abantu nyene bagiye ahantu kuri abantu ndangakaranga hameze neza. Amurabona twako turaca mu mirima y'ibitoke, abantu bariko barasarura ibiharage naho ibigori bitabonetse neza, ariko turizeye navyo Imana yuko iri hejuru ya vyose. Aha twariko turagenda dutera inkuru ikiyago cashushe ari inyuma twariko turamurinda. Twabananije tugenda, murabona yuko natire imeze neza, ahantu hashajije hasa neza, akavura muri no minsi kariko karaboneka. Twagenda kandi duhana n'amayide y'ibintu dushobora kuharangurira, imigambi ishobora kuhakoreka bivanye n'ukuntu hameze neza. Haba ariko baratera inkuru ngo waza ngo kuhafatira video ari nk'ibintu ashaka gukina. Ego nkuko mubibona twabandanije tugenda, hari mu masaha y'agatondo, murabona yuko akazuba kariko karaka. Turakata, ndabibutse yuko umusozi Magagi mu kujayo n'ahantu hameze nk'ahamanuka kubera turaca mu matongo mu misozi tugenda, ariko kandi turaca no mu matongo, hagati y'amatongo murabona yuko hirya no hino hari ibigori, ahandi hateye ibitoke. Yego twagiye rero tuganira nkuko bimeze. Turiko turagenda twahuye n'abavuye gusoroma imyumbati. Twagenda tuvugana n'amateka yaho, kuko aha mubona hose mu myaka yaho hambere haba abantu gusa ubu barimutse, bose baragiye ku mabarabara, bari ngaha mu kizungu, bamwe abandi baragiye kuba mu bigwati. Uraza nkwereke ku gasozi ka Magagi, uzonavyibonera kuri channel ya Magagi, uzohamenyera byinshi cyane, batazi imitumba iri kure na kure gusumba iyindi mu Burundi. Reka mbayagire, reka mbayagire, ni Cagakori Masaka muri komine Butinda, Umuza na Kabonga muri komine Nyanzarake mu ntara ya Burunga. Igishimishije yose iri ku mazi n'ahantu heza, habereye ijisho. Niwagera aho yitwa Cagakori
urashaka kuruhuka urasimbira kuri Shimirimana hoteli uzohasanga connection. Murabona yuko rero tuhageze Magagi tuhabona ni kuri ya musozi. Murabona ni umusozi witaruye afise view nziza aryoshe kuraba. Ego kandi murabona yuko nibikorwa biriko birakorerwayo. Burundi warahezagiwe, Burundi ntuhayagizwe, ibyo vyiza byose by'Uburundi niwashaka kubiraba urasimbira kuri channel ya YouTube yitwa Magagi Burundi. Waba ushaka kumenya byinshi ku ntara ya Burunga urasimbira kuri YouTube channel yitwa Magagi Burundi. Ushaka kubona byinshi Bujumbura Butanyerera Gitega Buhumuza urasimbira kuri YouTube channel yitwa Magagi Burundi. Mu ntara ya Muyinga komine Giteranyi nimwashika ku Kizungu muzonezerwa, nukuri muzonezerwa. Abantu b'i Bujumbura nimuze ku Kizungu, karibu ku Kizungu, nimuze ku Kizungu. Abi Makamba Imwari Karusi nimuze ku Kizungu, karibu ku Kizungu, nimuze ku Kizungu. Rumonge Bubanza Cibitoke nimuze ku Kizungu, karibu ku Kizungu, nimuze ku Kizungu. Twariko turajayo tuvuye n'ivyo vyamwa. Murabona imyumbati nayo iriyo. Iri n'irindi barabara. Murabona hariya hirya hariyo irindi barabara. Kugwagwa gwisi batumirana basokuru kumba bararirimbye barwe basokuru nanyoko ararondera kaba abantu bata ari amazi hariya mu aho eko hariya acha amazi yaraka basiga iyo hepfo abantu kubonga hepfo ewa aho yari karikiye gusa hano ari abitwa Mugakono na Mugakono. Urabona rero ko tumusho basatira wa musozi n'ibiza gusa ikaba ari barabara ritayo twatse kurindi barabara ry'imera. Urabona ari hakurya ari n'ibiro ari twatse barabara ry'imera niyo Mugakono kwegera ahantu hari ibyama by'abantu n'ibiza bya Magagi ari twabya amagiza gusa. Aha twari tutanguye kujayo. Ndabibutse yuko zirya nzu mubona ari biraro by'inka. Harimwo inka haroreweyo inka, ingurube n'impene. Ngira murabibona hejuru hagaca aba ariho ariko harabera uwo mugambi. Ego ariko kandi no mw'uwo musozi harateyemo n'ibindi biti biriko biraduga, ibiti kama. Ego murabona ngira turaja kuhegera murahabona neza. Aha turi kuyindi kote.